wanafunzi wawashe masomo kama mitihani sawa sawa kama kawa mzee baba, kisha wainjilisti wawashe utume wa Mungu wafikishe huko. Njoo hivyo kila mtu awashe kwa chenye Mungu amempatia sijui naweza sema kipaji chake ambacho Mungu alimpatia. Ndio hivyo mzee. Mimi nilikuwa nawaza mwanzo eti nikowasha fire tu. Sio kuwasha fire. Hata wewe unawasha kazi kwa kupromote kazi za wasanii au kazi za kila mtu. Na maana hapa niko na washa. Kama hatari sana. Bana tuko fresh. Ariko mbere ko jenza mu kwazo mwana. Abona aje ku marori yambaye no mutipe mani. Binite nabwo bamani. Sura ngapo marori nayo yitwa gute fashion yayo. Aya marori na gizi. Ni Burundian boy. Ni quality wawe. Shasha. Yego. Ariko ngo umuntu agiye kurarondera yorondeza araba cyane afisukuye. Kindura aba wisuze ukuntu wayabonye. Nayabonye kwa Dennis Maneke. Yama. Atari sana. Ni Dennis Brock. Cyangwa Dennis Maneke. Cyangwa nubwo gisije kuna ni mugabo mwite Maneke tu. Atubakanye ayo bita mu Kanyosha. Yes. Washa fire. Yes, Dennis Maneke. Imbere yuko ntarakubaza ibintu byinshi ndashaka kumenya ubucuti buri hagati ya Dennis na Kivodo kuko mu ndirimbo ndumvamwo izina Kivodo washa sijui nini. Ubucuti dufitanye n'ubunyene ubona. Nawe turabufitanye na cyane uga ibishitse ukamwumvamwo nuko afise ikintu amariye industry ya Duce. Na yana washa. Anawasha kwa kila siku anafanya kazi. Na musi n'umwe asiba gukora akazi kigeza kwa. Ariko byakujemo gute kugira wumve yuko iri zina rya Kivodo urishira mu y'indirimbo yawe? Ugerageje kubumva si Kivodo gusa rimwe. Ugerageje kuyumviriza neza. Kinagira zonga inge kode. Kinagira zenga aho nyene. Amazina nani? Kandi hariho abandi menshi makuru menshi kandi radio menshi bashaka kuri kino mwese mutera. Yacheni. Umva. Wana uye neza cyangwa urashaka kubutungira indirimbo yose bakavuna gushika kuheza. Ndavuga mwe abantu benshi. Ariko nashimye kuvuga abajournaliste babiri. Amazina y'abajournaliste babiri. Kubera ariyo mbona yuko bariko barakorana ingufu zikomeye cyane. Kuko hari umuntu ubona yuko ariko supporting ujya mu muntu ebana ari hasi atarageraho yigejeje akamuzamura atajana nabajya afise nivo tubona yuko yego nibyo nashatse gushika. Ariko twizere yuko n'ubu ukiriko araba abandi ba journaliste nivo ariko bagenda tubaze ko nko mu yindi ndirimbo ikurikira ashaka kumva nk'amazina 5 cyangwa 6 na cyane ugerageje kumva verse ya nyuma hariya amazina y'abantu nagiye ndavugamo umbure niwa yumviriza neza urashobora gucutaho. Bana reka tumve neza kuko byose biri ku rutonde. Ariko meko byezamuka cyane akari mu gashikiro bita Alice Niyo bambira ati aho nyene aho tubereye uri kumwe natwe. Yes. RFM Bujumbura. Yani angalia video ya Chumba Kiore TV. Chumba Kiore.